ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. aho rero Ego. tuvuze nti rero bashinga ntahe murazi ko ariko tuvuga turabihindura mu cyundi cy'abarundi tuzobihindura bashinga ntahe Recording in progress. baruka nukuvuga ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse igenekezo rya 28 Nyandagaro 2021 kuramukanye umunsi ukomeye gose umunsi w'imyaka 5 iheze kumviriza ikiganiro ikirundi c'abarundi kandi turamukanye n'umunsi w'umwaka umwe n'amezi 3 rutanguye ikiganiro YouTube. None rero reka tuhere kuri kwa kundi nye ntangura mvuga nti nimwumve ndabaha inkuru rero ndabacurangire gatoyi hama ndabaha ingene ibintu bigenda ukuvuga ninaheza kubakira nza kuca mvuga imvu n'imvano y'ikirundi c'abarundi yo caje kiva hanyuma nza kuca mvuga ibyo twaranguye ingene bingana nza kuvuga bike simvuga byose ko ntabyo noshobora nomara imyaka 5 mvuga hanyuma nza kuca mvuga ibyo nipfuza ko twoshikako mu gushika mu 2026 hanyuma nza kuca rero ndabaha ijambo muheze mushinga intahe muvuga cyo ikirundi c'abarundi cabazaniye. Ikirundi c'abarundi rero muza kuvuga muti jewe nitwa naka ikirundi c'abarundi camfashije ibi ni rero byo tuhava rero twumviriza rero aho rero ndabaha inkuru mwana ndabaha inkuru nawe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. igituma ururirimbo ntigera ndarumara nuko atari ururirimbo rwiza. igituma atari rwiza ni ururirimbo ruvuga ingene umugabekazi riri ku mutima yamaze umuryango w'abavubikiro. Urumva rero sinoheza ngo nje mvuga ngo ingene abamaze ingene abavubikiro baciye bagogwa ingene haci haba n'ingorane nyinshi. Ico gituma rero mvuga nti niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana. Nururirimbo muza kusanga kuri YouTube yiwanje ruvuga ingorane z'uwo mugabekazi ku mutima n'ingene abavubikiro baci bagira ingorane n'ingene mbere byatose umuryango w'abaganwa b'abataga gushika naho nyuma yishwe mu bataga ari umuganwa Inyase Kamatari mu 1964. Nagomba ndabasabe ko mwoza murareka kuvuga mukaza kuvuga kumbure ndabaha ijambo gutyo bica binyorohera gusumba. Nuko rero ndabakengurukiye neza na neza rero navuze ko ingene dukora ko nza gusigura ikirundi c'abarundi ingene iyo taje kiva ikirundi c'abarundi ingorane cagize n'amahirwe cagize ibyo twashoboye kurangura n'imigambi yacu gushika mu 2026. hama nkabibutsa ko nukuvuga tuza guheza iki kiganiro saa 12:30 yo ngaha iza kuba ari novuga nka joro iza kuba ari gabuye mu Burundi iza kuba na hari saa 4:30 muri Australia. Ubu rero tugomba rutangure isabukuru y'ikirundi c'abarundi. WhatsApp ni imyaka 5, YouTube ni amezi 15. Ivyo bintu bitangurira hehe? Mumvo n'imvano ya mbere bihera ku rupfu rwa dawe ndi muri Gomisheri. Uwo muntu yapfuye yishwe 72 mfise imyaka 5. Urupfu rero rwiwe nibwo burya jewe nkesha ikintu c'abarundi muti gute. Jewe nuko mbaho misi yose iyo mbonye ikintu kimeze nabi sinigera nguma kuri ico kintu kibi ndaba kwico kintu kibi kitomfasha.
jewe rero kuva mu 1972 gushika 1976 nkwije imyaka 9 twama tujana na mawe iyo agiye iyo baza guca imanza kuko jigituma namukurikira kandi yashaka ndamukurikira yamambuza akantera ibinonko muganaje nkamwankira nkacanja ahantu adashika inguvu ziwe zishashika ngo antera ibinonko kubera nashaka kuja aho abandi bagabo bari kugira ngo ibyo dawe atashe kumbarira abimbarire naho rero naciye mbona je umuvyeyi wanje ntakimufise ata ntakimufise naciye nkora iki naciye ngira nti umuntu wese w'umushinga ntahe umuntu w'umugabo arabaye nka dawe hanyuma rero nukuvuga ko umuntu wese mbona ko ansumba ashobora kumvyara nabwiza kumusaba impanuro nabwiza kumubwira nti none wewe ibi bintu bigira gute ibintu bigira gute nico gituma rero burya ndiko ndavuga ibintu abantu bavuga bati none ibyo bintu yabikuyehe nukuvuga n'ibintu nagenda tora ku bantu bose namwebwe muri ngaho muriko murankurikirana n'abazonkurikirana murazi neza ko ubu mupfasoni ubu mugabo ubu mwana ndakubaza ibibazo kugira ngo menye ibintu mu mashure mato ndayatanguye narababara gose kumva ntatowe ngo mvuge nk'icese mugabo ingorane nari mfise muramaze nyega kuyumva hari gihe rimwe bicamwe nkagigimiza ntako rero wogigimiza uvuge icese baca rero bankuramwo ariko bikambabaza rero ingene nza ndavuga ibintu simvuga ngo uno mwaka uyungo n'umwaka uyubigenda birakurikiranana oya navuze 72 navuze 73 ko baza barangufiriza simvuga ibyese kandi abishaka ama 96 naho ibuhoro nukuri je nari mu ntara ntwaro y'Igitega baranyangaje mpaka no guhwera ndagenda rero niyo nyendera yo guhava ngenda handi ngarutse 87 naravukije ingoma hanyuma tugiye kuvuza ingoma ibujumbura tuvuye mu rusengo rwa Mpungwe ari umuntu yicaye ku ngoma iyo ngoma ihagaze neza hajya wovuza we yaciye aza kwicara hajya hejuru hanyuma ndamubwira nti muntu we izo ngoma ziveko yaciye yambwira ati ngo mwabapeyiza mwe ngo yambwiye kubisanzwe ngo vure pas nu-pied nukuvuga tabirato bafise kandi ubu naho no kwerekana tabirato nambaye kubera ntako kwambariza impuzu ngo wambare ibirato ngo mwe ngo mugenda ngo atani ibirato mufise ngo murafise ngo ivyo muvuza ngo ayo mangoma je kuva rero uwo mwaka w'1987 naciye nibaza none mu ngoma burya harimo ibintu umuntu ashaka kubwira abantu nca ntangura kwibaza none mu ngoma ni kubera iki batoba ko umuntu rero mu ngoma kubera ko atoba ni kubera ko hariho amategeko il y a des lois dans l'art du tambour ni kuvuga harimo amategeko utayubahirije utabigorana nayo mategeko rero nahavuye ntora ngahava nandika n'igitabo cyo ku ngoma hanyuma twaragiye mu 1989 twagiye kuvuza ingoma muri Korea bari bwa mbere nuri indege bwa bundi none ingoma zashaka kunyuruza indege hama rero mpava rero bigenze uko nti bwa bundi ingoma nigira akamaro biba bifatanye n'imigenzo mu 1990 nari impejeje amashure makuru ngenda kwiga mu seminari nkuru aho twaza kwigisha ikirundi abanyarwanda je nigisha kuri lycée de l'amitié sinzi ko yitwa lycée de l'amitié ko biri kose hanyuma niko nigisha ikirundi nkabona abanyarwanda baransuzugura ni gute wo kwigisha ikirundi abanyamahanga atani ico bashaka abarundi batarakimenya cyose canke ngo bakimenye bose buno nyene rumva rero ni ibintu bya birafatanga n'ibyo nabifatangana bituma jewe ngira nti jewe mbwiriza kwitaho ikirundi gusomba hanyuma rero kuva mu 1990 gushika mu 2021 naho naciye mfata umugambi ko abantu bose nigishije ngiriza kubigisha nishaka urumva nyene nkigisha umuntu akabona yuko yigisha ibintu ashaka kugira ngo n'imiburiburi agira umuntu numwe azokunda ikirundi nk'uko ngenda gikunda rero narigishije kuri lycée y'Igishubi narigishije kuri college communale y'Ibuhoro ahitaba banyomora narigishije no kuri college communale y'Imakebuko narigishije no kuri lycée yo Muhungwa narigishije no muri Canada rero nta munyeshure numwe gushika uno munsi imyaka 40 ingahe maze nigisha kuva mu 1990 ingoma nazo ndazigisha kuva mu 1974 nta muntu numwe arayoberwa ivyo nigishije nta numwe naho umeze gute jewe nigisha ingoma uramenya nigisha ikirundi ugiza kukimenya nuko kuntu rero niga muri kaminuza ya Ottawa mu 2006 kwe n'undi muntu yitwa Omer Nsengiyumva nje ndamuramutsa sinzi ko araja ku murongo ngo akurikirane naciye
turi kumwe nawe twanditse les 10 commandements pour sauver le Kirundi. Ababikurikirana mwarabibonye twabyanditse mu 2006 niho twavuga yuko Akademi Rundi ubuyazi bugiriza kubaho kugira ngo ururimi rw'u Burundi rwubahirizwe rukundwe hanyuma rushobora kubahirizwa no gushinga imizi. Aho mu 2011 aha muri Canada baramvuse mu bigisha b'ikirundi baramvuse gose kandi muzi n'ikirundi jewe nzi baramvuse mu kumvuta nafuswe n'abarundi kubera twari twasabye leta ya Canada mu ntara ntwaro ya Ontario ko twogugisha ikirundi kandi barabitwemerera mugabo jere mu kumvuta nuko banyimye abana nigisha udakwijerera abana 12 wacuva mu bigisha abandi bose barasigaye mbere umengo n'ubu baracacigisha mugabo uwo muyobozi uwo mupfasoni namubwiye nti mupfasi nturagize ikosa rinini niba utagize ikosa rinini uranyugururiye amarembo wanze ko nigisha abana 12 kuko nari mfise abana 9 gusa hari hasigaye batatu ubu nzokwigisha uburundi buzima nzokwigisha isi nzima aratwenga mugubu byarabaye ubu hari abari muri Cape Town muri Afrika y'Epfo hari abari muri Australia hari abari hehe ndiko ndigisha murabibona 2013 murumva ko ivyo ndiko ndavuga murumva ko ntariko ndavuga ibintu byiza ndiko ndavuga ibintu byamba ko bingora bimbabaza mu givyo bimbabaza ivyo byambabaza nivyo byantumye nkomera nukuburyo n'ikirundi je no gipira 2013 rero naragiye mu Burundi mfise igitabo amahanga ntaco ngomba kubereka ngaha ico gitabo amahanga kazinduzi y'ikirundi nukuvuga ico gitabo gifise impapuro 3,200 nagenda gifise rungana nk'uku cyandagenda rero mu shikiranganje ntababwira kugira ngo baheze bamfashe ico gitabo gisohoke uwo muntu bandungitseko ntiyari umushikiranganje n'ukuri uwo muntu yandungitseko mugari umuntu yegera umushikiranganje yambwiye ati none gapatirisi nta patiro ico kirundi cawe no kiryako iki jewe narabuze yo nkwigwa buno nyene acenda mubwira nti monsieur le monde dans lequel vous vivez ce n'est pas mon monde nukuvuga namubwiye nti wewe isi uriko ahantu uba siho yiwanje naciye nsubiza ico gitabo mwisakoshi natwaye ndasohoka ngomba gusohoka mbwira ngo rega bwa budingo budakomeye kubiza kubudakomeye nyene urengo waruje kumbwira ivyo nyene ndamubwira nti wewe mugenzi wanje wewe ndazi kwa nyumva azonanyumva ko ndamuzi na waranzi amubwiye nti ingene wiyumvira ingene ubwonko bwawe butonze sikugwanje butonze kubera ico rero ndahebye uwo munsi indome nari maze kwandika kuri yo kazinduzi nahagarikiye ngaho mugabo ntibyatereye ngaho nagumye niyumvira ikintu nokora 2016 naragiye mu Burundi ngiye mu Burundi niho nahura n'umuhungu wanje yitwa Ntakirutimana Leonce twiganye muri kaminuza y'u Burundi ni kubera ko ndamwise umuhungu wanje je niga kaminuza y'u Burundi nararongoye mfise abana batatu nkigana n'udusore nyene nari nahejeje amashuri makuru mu 1989 niho naheza hanyuma tukaza kwigana mu 1998 haheze imyaka 9 nukuvuga uwo munyeshure jewe naheza amashure wewe utatangura n'umwaka w'indwi yari umwana kuri jewe rero acarambona ati we rero ndakugenye uzoba umuraganyi wo kubugeni bw'iwanje ikintu kikimbabaza gushika nuno munsi sinamubaye kuko naciye nzi no muri Canada aza kuba ku rugo rwiwe naramaze kuzi no muri Canada umunyamakamba muramuzi Ntakirutimana Leonce nta na rimwe nja mu Burundi singene kumuraba kuko umugore wiwe ni nk'umukazana wanje nanje ni nk'umuhungu wanje turahura rero n'uwo Leonce Ntakirutimana yatwara iradio yitwa Star FM Igitega niyo yatwara tubona nyero ndamubwira nti hewe jewe ndagomba gukora ikintu kimwe ngomba ko dukora ikintu cyitwa capsule linguistique nukuvuga tuzoza turavuga utuntu demvuga nti ikaramu agakaramu udukaramu urukaramu inkaramu n'ibindi byose amajambo nti agakaramu nakantu kandika gatoyi muga muribuka ikaramu kandi ni ngata umuntu yikoreza inzoga wikoreye inzoga ijya ngata wikoreza yitwa ikaramu muga yitwa agakaramu yitwa ikaramu nuko ukabuhejeje
nibaza rero ko ari ibintu turavugana nk'iminota nk'itatu ine itanu nashaka ntiturenze iminota 10 mugabo byarabandanije kuva itariki 30 Nyandagaro 2016 naciye ntangura ikiganiro ca mbere citwa umugabo mvuga ngo umugabo akagabo urugabo ingabo ibigabo ikigabo amagabo kumera amagabo n'ibiki umugabo mugore umugore mugabo n'ibindi byose ndarandagata mu minota 5 n'amasegonda 11 mbarahejeje ko nari ngitangura kuva rero 2017 gushika 2020 ibiganiro byari bigufi kubera sinari bwamenyere mugabo rero bihava biraba birebire kubera mwebwe nye muri kumurankurikirana mwahavuye mugira muti oho atirije dutegura utundi tuntu twiza mpava rero ndatangura rero ibindi bintu byiza rero ndagira ibigabane 8 naha nama mvuga ngo ikirundi c'abarundi ni ingonde y'inkingi 8 zibanda ku kahise ku mayagwa ku migenzo ku ndondantara ku ndimburo ku nyandiko ku menyi bundi no gukundisha Burundi nizo nkingi 8 nama mvuga aho rero ariko ndavuga imvo n'imvano iyo twaje tuva nyine byose ingene byahabuye biba ubu ndashitse ku bintu twaranguye ibintu byarangutse gushika ubu bingana gute ntabyo noshobora kuvuga ntabesha abantu ntabyo je noshobora kuvuga na YouTube yonyene mfise ibiganiro 85 sinoshobora kubivuga ndabimare mu minota 3-4 kwaragize ibiganiro amajana 42 igito vuga nti ikiganiro gitoya muri ivyo biganiro amajana 42 ni iminota 5 n'amasegonda 10 mwabibonye ikiganiro kirekire gifise iminota 51 nukuvuga ko ikiganiro cyose ngize gifise iminota 28 ikiganiro cy'iminota 28 rero kinsaba amasaha 30 cyangwa 38 muti Patrice bwabo ni nawe uragomba kutubihenda henda ego dufate dewe ngomba gutohoza ibintu byo kwariri ku mutima ngomba gutohoza ibintu byo kwariri ku mutima urumva iciyumviro kiraje ntangura guhamagara abaganwa nabo banzi cyamamagara umuganwa kazi Masabarakiza Francine ibintu wo bubizi ncamamagara umuganwa kazi naka wo kwa Kamatari ncamamagara nde ncamamagara umuvubikiro no banibaza ko hoba hari ibyazi ncamamagara umushinga ntahende ncamamagara umuntu anduta nde ivyo birantwara undi mwanya ariko ndahamagara nuwo n'umwanya mba ndiko ndawudera inkuru hanyuma ivyo bintu nkavyandika kuri rutondanya bumenyi ordinateur hanyuma nkabisoma ndiko ndifata amajwi hanyuma nkaca ntangura kubitosora hanyuma nkabishiramo twatundi ngo nimwumve ndabaha inkuru canke ngo tuyagire isogoko bijya byose nkavyongeramo amasaha yagakwira nkayo ibiganiro video navyo mfise 85 bifise amasaha 43 iminota 51 n'amasegonda 22 jewe sinababwiye umwanya ibiganiro audio bifise kubera ntabyo nari gushobora gukora amajana 4 byose ngenda harura ntabyo byari kunanira ikiganiro gito mu biganiro byo kuri YouTube gifise iminota 5 n'amasegonda 11 ikirekire naco gifise iminota 46 n'amasegonda 33 nukuvuga ko ikiganiro cyose kibwiza kuba gifise n'imiburiburi iminota 25 n'amasegonda 46 ibyarangutse abarundi n'abanyamahanga bankurikirana ni 2156 aho ni YouTube abarundi bankurikirana kuri WhatsApp ni 13 mugabo ndaza kuvuga na hari 13 abenshi n'impunzi abenshi bari hanze ni bakeye cyane mu Burundi abantu bankurikirana bashika nk'ibihumbi 2 gusa si benshi mugabo ivyo nivyo gukengurukira Imana udasumbwa ivyarangutse mu kahise navyo hanza ndasoma ndengana gusa naravuze ivyerekeye amoko naravuze abatwa ndavuga abagina ndavuga n'abakiko abakiko no kuvuga nk'aba Libane nk'aba Kongo nk'abandi naravuze n'abagina abagina kuko n'ubwoko bwabo babandi bazana nabangoni kubisanzwe bo kwa Zuru Chaka bajya n'ubwoko bwabo mugabo havuye baja mu Bahutu abandi barabaye abatutsi
n'umuryango nawo nyene n'ukuri hamwe babaye abatutsi abandi babahutu mugabo barazinanye bobo. Ikisigaye rero ibiranga abahutu n'ibiranga abatutsi. Rero ngo ndababwiza ukuri. Jewe narabwiwe ibiranga abatutsi n'abahutu. Narabibwiwe n'abantu ndabyandika ndabifise mu ntondanya bumenyi byose ndabifise. Mugaje nanze kubivuga kubera boca bantera amabuye. Kubera ububegito bw'abatutsi no buvuga uko buri uko babimbariye. Ububegito bw'abahutu no buvuga uko buri. Jewe rero nabanje kubangira murantunga nta uburi katinya naratinye ubwoba naranze kubivuga nzobivuga hanyuma. Iciza nuko byanditse birahantu kandi ijwi ryanje ririmwo kumbure nahwere umuntu ashaka kubivuga mugabo kwaduka ngo abatutsi ngo ibi nibi nama mbona hariho abantu bandika ngo urumva ngo umututsi uzokubwira umututsi ngo nibi nibi bimwe sivyo muri bya bandika muga ibindi hariho n'ibindi byinshi namenye. Ibiranga abahutu ndabizi neza ibi nibi kugira ngo mumve yuko je mvuga ukuri. Nk'abantu bambwiye ububegito bw'abatutsi n'abatutsi kazi bagiye kurongorwa mu bahutu babona ingene abatutsi bagenzi babo banavukana batabanena uwo mugabo wiwe. Abantu nabo bagiye kumbwira ingene abatutsi bameze neza n'abahutu kazi bagiye kurongorwa mu batutsi babure barazinanye. Rero bambwiye ukuri. Aho rero bwa kabiri ingene abatutsi bivye intwaro abahutu ivyo nabivuze iri ku mutima naramuvuze. Bunyabwoko ry'abavubikiro nararivuze. Shinge na Rugero narabivuze. Umuryango w'abanyarwanda nciye kuri b'abanyarwanda baza gutera Burundi hanyuma n'ingene byabananiye n'ibindi byose abivuze aho ni mukahise. Hanyuma mu bintu vyerekeye amayagwa naratise canke naratitse hamwe navuga nti nderera we ruhongore ibikundanye birajanye bidakundanye ntibijana intangoregore wanje. Canke murazi ibitito nagize bicika 12 byose murabizi. Narajajuye aho nagize ubujajuro naravyinye nk'urubyino abo nigishije bazi neza nakunda gose ni bavyeyi muraho nimwumvirize mbagerurire kuvyari kiga babisa no kuburira hejuru niwumvirize muko niwe ubariguri mu bigero. Agomba avuge mwiza waje waumbeye mwe yananiye ndavuga ntiyumve hora kigera hejuru kumbwire rigoye ngwe kamama ntumbarire ndavuga kazima taha wumva me amurumbiriza. Aho nubandanye naratoye amajambo mashasha umwubahwa nka nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye uvuze ngo ni nyakubahwa jewe bica binjya mu mutwe. Asanzwe yubashwe arubashwe turamwubaha naramwubaha ukaje mugira ngo nyakubahwa n'umuntu azokubahwa nkedo kuko ubwiye umuntu ngo Patrice nyakugorwa nukuvuga simba ndagorwa uko ushaka. Yewe naravyaye ushaka kumbwira ngo Patrice nyakuvyara ko je naravyaye ngo urashaka kumbwira uti Patrice nyagupfa uba unyipfurije gupfa. Nyakubahwa rero uburi kurabwira umuntu azokubahwe nkedo muga uko biri kose uwo munsi uri kuravuga ntiba biraba. Ibyo nabikosoye kandi abona biko biraba. Abarundi bishwi babaje bati ntafate Patrice amuheruka ishwi abarundi bishwi ahantu utazi kandi bashwiragiye abari mu Rwanda muri Tanzania muri Congo muri Canada Nouvelle-Zélande Australia Afrika y'Epfo Amerika inde yande Ububirigi Ubufaransa Hollande hehe Denmark Uburusi Ubushinwa nukuvuga twarasanzagiye twarashwiragiye guhangika. Iyo ndiko ndavuga guhangika rero ni corner to kick a corner nicyo bita guhangika kuko bijya bintu nabigize byose siko mubyibuka. Naracapye ingene urukino rw'umupira w'amaguru rucapwe twarabikoze n'umwishwa wanje yitwa Nzengiyumva Ige twarabikoze. Iyo umuntu yateye kona abahangitse aho gihuri ni réseaux sociaux n'ahantu hahurira abantu benshi umwe akavuga undi akavuga bamwe bakavugana ari babiri abandi bakavugana ari babiri. Ibyese imisi mikuru banyina babana base babana umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi n'ibindi. Mu migenzo naravuze Imana mu Burundi kurya umwaka naravuze uducamugani tujanye n'Imana. Imanza zimwe nazivuze nk'ugufuba wapfuye igihe nya n'icubahiro
Petero Nkurunziza yari yasandaze nabivuze. Iminsi mikuru naravuze kwimenyekanisha iyo bagomba baje mu minsi mikuru yo kugomba kwabirana, gusaba irembo, gukwa, gusasigwa, uhamba ubusore, uhamba ubukumi n'ibyo nzoca mvuga mu minsi iri imbere. Narahimirije abarundi kurima no korora, kurima ibijumbu, kurima ibigori, kurima ibiharage, kurima irengarenga, kurima ibintu byinshi ndabivuga. Ubu homeje gusohora ikiganiro cy'uwitwa Kikonjo Jean Pierre mwene Gikonjo Yoshua arimira mu Burundi, abangaha muri Canada, arimira mu Burundi, akororera mu Burundi. Naravuga imico kama mfatiye ku nyambaro z'abakobwa bo kwishure École Indépendante, École Internationale de Bujumbura. Nubu ntibirahera bigenzo bigarukako. Ye naravuze ibintu by'inyambaro. Naravugiye intambo kama z'u Burundi, ingoma niki murazi gene bingana. Indimburu naravuze izina, naravuze irivuga, inyitangizo bukozi, indobeko, imyanya y'amavuga, imivugire. Naratoye ikintu. Naravuze ko hariho umuvugire ntawo kaje atashe kubona, umuvugire witwa Gwibanje. Uwo mutimbo ahawa amashi, bamukomeye amashi, atambira ugutabuka. Nukuvuga hari ikintu kibanje. Ahawa amashi, atambira ugutabuka. Ntashaka gutambira ugutabuka kubera ataha amashi. Nivyo n'agasozo n'indongora zina byose kwaravyize. Mu ndonda ntara kwarize intara z'u Burundi. Bubanza ni igihugu c'imbanza guseruka. Bujumbura ni igihugu kigwiriyemo imijumbu. Ibururi ni igihugu cuzuyemo Bururi. Cankuzo ni igihugu c'umuganwa yitwa Nkuzo. Ivyo nzobivuga hanyuma. Cibitoke ni igihugu c'ibitoke, hari ibitoki byinshi. Gitega ni Gitega novuga kirateze. Karusi ni Rusi. Ivyo ni ibintu byagiye kuzagaza kwisanze bahita mu Rusi. Karusi ni Rusi. Acha bifatanira abarundi bati ni Karusi. Kayanza n'ahantu hari abantu bayanza. Kuyanza no kuvuga kwiyanza umuntu agenda bukebuke canke kuyanza kuyanga inyama. Kirundo murabizi yuko ariho hari Kirundo c'amagara n'ibikonjo by'abanyarwanda biciwe mu Kirundo bari bateye Burundi. Makamba n'ahantu bakamba no kuvuga kumviriza urazora abanyamakamba n'abantu bafise urukundo n'abantu umunyamakamba atagukozeko ntirikunda ko amenya yuko we ukomeye. Nkekubuje sindaja mu Burundi buhabaye ikiza ca coronavirus sinzi ko bataramukanye uko biri kose abanyamakamba barashikirana gose barakamba n'abantu bumviriza. Muramvya n'ahantu hari ubusozi burambije uko biri kose burambije gusumba Gitega. Imuyinga ni kwa Muhinga umuganwa wa wundi umuhungu wa Mugesera. Mugesera umwe yagomba kwica umuganwa, umwe yagomba kwica umwami Mutaga wa kabiri. Sino bibandanya. Imwaro n'ahantu bara akunda kuraza. Nukuvuga barya duke kugira ngo baraze. Kwara. Ingozi. Singozi ni Ingozi. Ingozi ni gihugu cuzuyemo Ingozi kubera niho hariho centre de négoce niho hagurirwa inshato z'ibikoko n'izinka zose. Abantu muri Tanzania baza kuzirondera aho hantu bacayita Ingozi. Muga barundi ngo Ingozi kubera ari kugozora canke umugozi. Umugozi kiratumvikana. Rumonge gw'Imana bavuze ngo Rumonge no kuvuga ahantu hamongoye. Wewe urazokwimwa mu mushatsi. Wimoye mu mushatsi uzosanga haca hasa n'inombe. Canke ahantu hadakunda kuja impuzu. Nukuvuga nkaha nokura gahuzu wosanga aha kugikirizi waje hadasa no maso kubera hari monge hari inzobe. Mu Rumonge rero n'ahantu hari inzobe hari murazoraba hari ngina mu Rutana numva ko ari ahantu haba abantu batana urumva Rutana n'indi komine murazi ruhande ya Rutana urumva n'ahantu hari abantu batana nyene batana mu gifaransa cy'abakebe kavuga ngo tane sinzi ko ariyo cavuye. Mu Ruyigi n'ahantu batuririye ari byinshi ugasanga harayigiye kandi iyo umuntu ahiye avuga ngo ndayigiye nukuvuga arahiye araheze. Ndabimaze rero naravuze n'umuzo w'abazungu n'ibindi byose ndagutakiye. Mu bintu vyerekeye narakebuye mu bintu vyerekeye inyandiko narakebuye umwigisha wa kaminuza Bukuru Denis, narakebuye inyandiko y'umushikiranganje ibikorwa n'akazi mu Burundi, naravuze ibintu by'ubwatuzo n'ibindi. Ibintu vyerekeye ubumenyi bundi naravuze urukino rw'umupira w'amaguru. Aho naravuze ibintu by'inkuba.
naravuze abarundi bishwi ico bofasha n'ibintu byinshi cyane. None genda mvuze ku rukino rw'umupira w'amaguru nuko gutera penalty ni gutera intobo. Intobo sebukwe iyo ntoba yitera umukazana kandi ayimutera ari babiri. Penalty ntigera itera abantu babiri, itera umuntu umwe kandi akayitera uwundi muntu bari kumwe abona akayisama canke ntayisame. Urumva rero ntumfatira genda mumfatira ku bintu nk'ibyo. Aho rero jewe ibindi bintu nashoye kurangura, jewe nararemesheje ibiganiro bitari bikeyi, nararenganuye n'icubahiro Petero Nkurunziza bamurenganije, hari umunyanka Burundi yari yamurenganije, namurenganuye nararenganuye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye igihe yavuga ngo nta muryango burakagugu abafaransa n'inyanka Burundi z'abarundi bakaca bamuremera, naramurenganuye. Nararenganuye nuvuga ntabantu b'abahutu bose kubera bari witwa umuyahudi yitwa Bwejeri Yohani yarabarembeje, nabarenganuye kandi yaraturuye. Naravugiye Paulo Mirerekano ararenganurwa, naravugiye Bihome Bihayingege nawe nyine ararenganurwa. Ubukumbure Mukosamari nawe nyine burya azorenganurwa ngo mvuga ngo mbandanya mvuga. Nukuvuga hari ibintu byinshi cyane nakoze kandi byabaye. Naravugiye Ubuyazi bwarabaye, Akademi Rundi naravugiye Gitega byarabaye. Urumva natanze ibiganiro aho navuga ingene twatanye mu mitwe n'abanzi b'Urundi babino muri Canada, gihe hari witwa Charles Mukasi yaragiye kuremera intebe ishushe. Abantu mwese muzokurikirana ibintu ndabakengurukiye, abantu mwese mwamfashije ibintu ndabakengurukiye. Mugabo ngiye ntakengurukiye aba bantu no bambabaye. Ndakengurukiye nyine icubahiro Petero Nkurunziza, ndakengurukiye nyine icubahiro Ndayishimiye Evariste, ndakengurukiye umwubahwa Bandya Yera Daniel aba muri Quebec City muri Canada, ndakengurukiye umwubahwa Banyankimbo na Richard, ndakengurukiye Baranderetse Didas n'umupfasoni wese Maruku Claudette Hawa, ndakengurukiye Bitera Raphael w'Quebec, ndakengurukiye umwubahwa Karegwa Jean Claude, ndakengurukiye Manirakiza Consolate, ndakengurukiye Minani Augustin wo muri Etats-Unis, uwo Manirakiza Consolate mu Burundi, ndakengurukiye umwubahwa Ninziza Dado aba muri Afrika y'Epfo, ndakengurukiye Ntakirutimana Leonce urakorana ibintu byinshi ni nawe umva twabifatanije mu gutangura, ndakengurukiye witwa Nzisabira Eric aba ngaho Gatino muri Canada, ndakengurukiye Sinabajije Terence aba muri Leta Zunze za Amerika, ndakengurukiye Twagira Yezu Felix abi Montreal n'umupasitori. Hariho nibagiye yikoze mu mufuko akandungikira akantu naho yandungikiye 10,000 agasanga ego Deo Deco nkunda abantu wo muri commune Mabayi twavuganye no munsi mu gitondo, mbona umengo namwibagiye nawe ndazi ko nagiye mu Burundi akamfumbatisha. Ego rero abameze kuvuga n'abantu bigoye uretse kumfasha bakongera bakibuka yuko ibi bintu ingora. Abantu bose bamfashije mu biganiro sinobadondagura ngo ndabaheze n'ukuri ko bari kugorana. Mugabo mwese abamfashije mu biganiro, abamfashije bampa inkuru, abamfashije muri ibi, abamfashije muri ibi, yewe ndabakengurukiye no kumunga no kumugezi. Ndakengurukiye radio FM Sport y'Imakamba, ndakengurukiye radio Ijwi ry'Umukenyezi yo mu Giheta gihe tumwe n'abagabo, ndakengurukiye radio Ijwi rya Amerika, ndakengurukiye Star FM y'Igitega, ndakengurukiye radio y'Imagara, ndakengurukiye na radio y'Ingozi. Ego ni haba hari radio ihora ivuga utuntu tw'ubanje ntayibutse irambabarira. Aho rero ngomba mpeze mu kanya gatoya mu myaka 5 isigaye imigambi mfise niyihe. Umugambi wa mbere ngomba ko ibitabo bisohoka, ibintu mvuga biba byambitse, ngomba rero kuzobisohora habe ibigata, nukuvuga hamwe umwana ashaka kumviriza ijwi ry'iwanje akongera gasoma. Ibyo nashaka kuzoba nabishitseko mu 2026. Ndifuza ko radio Television Nationale y'u Burundi RTNB isamizi y'u Burundi ibiganiro by'iwanje yubicisha iradiyo. Ndavyifuza ko biba byashitse kuri iyo radio. Ndifuza ko babakunzi bishikira abure n'abakunzi bomufata mu mugongo iboneka n'uburyo bwabo, arundungiye 10 arundikiye 20 mugabo abantu nzobandika. Abo bakunzi rero icyo nzoca ndabemera nuko nzobategurira ibiganiro by'iwabo abandi bantu batamenya.
kumbura ukambwira uti jewe kigenda umuhinda ngomba kungirira uburonzi bujanye n'abahinda ibyo nashaka kuzobikora kubera nzi ko nawe hari ikintu uzobukora mu byo nkora. Abakunzi b'ikirundi c'abarundi kuducimbiri twose ndipfuza ko bokwira mu Burundi buzima hakaba umurundi umwe ku gacimbiri. Ubucimbiri bw'Uburundi rero bwose hamwe ni 8,460. Jewe hanje ndahejeje, reka mu kwakira amajambo yanyu mbere rero ndabacorangira ijambo ni rya mwebwe muri ngaho muri kora murikurikirana. Ubu rero ico muvuga ni giki? Ico muvuga umwe wese arafise iminota 3. Iyo minota 3 rero hariho uwo turi kumwe ngaha umwubahwa Nsengiyumva Ige turi kumwe niwe abikora byose, niwe aza kuvuga ati nukuvuga haize minota 3 nkumbura aramenye nakubwira haize minota 3 n'iminota n'amasegonda 10 aza kuca guhagarika n'ukuri kugira ngo abantu benshi bavuge. Mugabo nsanze mutari benshi muraza kuvuga mwiyomore. Hanyuma rero n'ukuri ndakengurukiye Imana ugira byose yinkura hasi ngo mvuge. Ico nababwira cyo nuko ikiganiro cyose muhora mubona gisohoka mbanza kuvuga dawe wa twese ngo ibintu mvuga ndabivuga ndumuhutu, ndabivuga ndumumana, ndabivuga ndumusongore, ndabivuga mfise ingorane mfise muri jewe zingene nabayeho nabi mu Burundi. Mugabo ibyo bintu sindabiziza abantu, jewe mvuga ibintu uko umuntu akwiye kuvuga ibintu. Naho jewe numviriza n'umuntu antuka Gejeri iyo mpamagaye arantuka gose arantuka kangotsa, mugabo hari jambwira ibintu byiza bifise akamaro nkabyandika, mugabo nkamwumviriza kubera mba nasenze ntabyo nshobora n'ukuri. Niyo Mana nimbaje gukengurukira nuwo muryango wanje nawundeka kubera iyo ndiko ndakora bijya bintu bahora bandeka sinkora ibintu muhira. Nabo ndabakengurukiye kuva ku mugore wanje gushika ku muhungu wanje ahora amfata amasa namuhora mubibona. Ndabakengurukiye namwe mwese muheza mukamfata mu mugongo mukanavyumviriza mukambwira ibyo nkwiye gukosora nkabikosora, mukambwira ibintu byiza nkabyakira. None rero no kumva no kumugezi murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma. Reka ndabahezagira nko mawe yamwezagira yambwira ati urakarengana abanzi barengutse urenguke abanzi barenganye ntimupfe muhuye n'umunsi n'umwe, ariko bishitse mukarengukira icarimwe bobo barengukira kurengwa. Ndahejeje ngenda babwiriza umuduri gatoya. Naho